cyane bamutanamvugaho n'ibintu by'urukundo ne mubamubona nyene nta rukundo mwangize umugabo se nta rusaku numva gwagagashuhanyana n'aka nyene mba ndaho nyene umenga simpari bite vyayo nuko zamunyinisha ubugome gusa nta bindi cyangwa uri singo nyene baba babona atavyurimo shanje ndi singo gusa nyene simburumbwira ambaza ko naramutse simbuzo nk'ubu unyizuba ryatse araharambwira nirindi zuba ambaza nk'ubu yamaze kumbaza ko nafunguye abikubwira muri kumwe muvyuse canke abikubwira kuri telefone abimbwira ntahari ikitanganye nuko yananiwe no yosha kwankira filime kutariyo yagukura aragukurayo agasanga arafuha yamara kugufuira ubwo ati bigereje sinko zo bagukorako turabaramukije ko nzabuja tuva muri mwese mwiriwe mwaramutse bwake gitondo ciza ijoro ryize bana uherereye kuko ndazi ko buja TV mudukurikirana muri kwisi yose biva naho uherereye n'igihugu uherereyemo n'amasaha urimo niyo mpamvu mba ngomba kubaramusa nyene mu bintu bitandukanye no mu mwanya utandukanye buja TV rwe tumaze iminsi gato turi mu karuhuko tweko turakora ariko uyu munsi twagarutse turagarutse n'umwigeme cyangwa umudame sinzi cyangwa umurundi kazi byose birashoboka turi kumwe na Dusabe Grace cyane Bea n'ayandi mazina menshi atandukanye amaze gukinisha muri filime zitandukanye Grace cyane Gaga ni bon sawa ndakuramukije naye ndakuramukije amahoro Imana bane nawe muri Buja TV araza akanya atari gato tutabonana yari haciye wari mubihe akazi kenshi ibikorwa na birakomeza tugama mu mirimo mwanya wose ego yes Grace ikintu cya mbere wabwira abakunzi ba Buja TV bamaze iminsi batakubona ni cyane nababwira nari ndabakumbuye kandi ndabakunda kandi nkababwira kubanza kanza gukora subscribe kugira ngo nyene byose bigende neza twebwe nicyo dushishikariza abantu nta kindi dufite tubaha tubabwira subscribe ni nasho tubaha ni ibikorwa n'umutima mwiza kuri Buja Today yo ya mbere mperako ko none ndavugira ndabaramutsa tutera tunyarusa ikintu cya mbere cyatumye nimvira ko tuganira cyane ni ikintu cya filime inzirakarengane cyane channel shasha Mapesa Media Official navuze ati Gaga ubu rero ntakiri bya bindi byo gukina mu filime z'abandi uyu munsi ndamubona ku kindi kintu ciwe nico shaka ko tuganira ku gatubwa mbere na mbere Mapesa Media Official ni iki kwanza Mapesa Media ni channel YouTube yitwa uko kumenga sindakwishuye neza ngiriyeko byose ndavyumva Mapesa ashobora kwitwa umuntu akitwa channel yanje byose hamwe birashoboka ariko kimwe muri ivyo YouTube niyo yitwa Mapesa Media canke nawe usigaye witwa Mapesa
cyose hamwe ushobora kuba ari nari na jewe usigaye utwa amafaranga nyarazoza sindiko ndakora se nagira arahari ndiko ndakora ayataraza zoza ayahari nayo nyene aranyuze ko ari kose mbari make mbari menshi ndabishimira Nyagasani. ni mapesa ya gaga nyene bwiwe yavuze ati je ndatanguje cheno yanje byose gwe canke ni gaga afise bo bakorana she ni company bipanze gute muri make? Ntabwo ari company mapesa ni chano yanje mfashanya n'undi muntu nibaza ko ari uko ni chano yanje mfashanya n'undi muntu. Umuntu nde? Umuntu nyene kumaze nk'amazi n'ibibazo bigiye kumara byinshi bazunya amazi ndakubaze neza ntumwa munambeshe. ni chano yiwanje yitwa Mapesa Media mfashanya n'undi muntu sangiye na Yvonne sangiye na Arene sangiye nyene guco mugabo nyene nirumva yanje unyuvuga undi murenze ko nza gusanga nyene ari uwundi muntu wawe ntawe nanse kuvuga hari no muvuga mugabo ntawe kandi ni gagati kuma tubona wenyine nk'imva ni gaga kweri azakuzuguma ari wenyene canke ari umuntu afise aguma nyegeza adashaka kwerekana. mvyerekanye ni iki urukundo canke si ndavuga umugabo kugira umugabo tubana yabo mu bana bo mukundana bivana na wewe gusa umva barundi n'abarundi kazi gaga ndumwe gaga sinumva mutanamvugaho n'ibintu by'urukundo nemuba mubona nyene ntakunda mwangize umugabo se nta rusaku numva gwagagashuhanyana n'aka nyene mba ndaho nyene umenga simpari bite vyanyu nuko zamunkinisha ubugome gusa nta bindi cyangwa uri singo nyene baba babona atavyo urimo. Shanje ndi singo gusa nyene simbura umbwira ambaza ko naramutse simbuzo nk'ubu unyizuba ryatse araharambwira nirindi zuba ambaza nk'ubu yamaze kumbaza ko nafunguye abikubwira muri kumwe muvyuse canke abikubwira kuri telefone? abimbwira ntahari ikitanganye nuko yananiwe no kududira akambwira kanankunda akaba ari uwo kuzambaza kumbwa nkayibona ko ari mwakana uza kuza hano sinabikubwira tira utambikisha abagabo benshi ntasarara urumva je nanzi ko ari uwo ukubwira mu gitondo muvyuse nyene hoya mvyuse aho mba ntuhazi hajya ari umugabo se yo hawe nta n'ubwanjye ntihanambere gusa nyene ndahashimira Yesu gusa nyene arahari kuri telefone ashaka kumbwira nkuko nawe nambwira ati bimerewe neza izuba ribona gute wanyoye amazi akanya kugira ngo mve ko mererwa neza mu mutwe nta bindi aburikirire kugira Grace aronka umuntu nyene mu gitondo azozaramwipfuriza umunsi mwiza agiye ku kazi azozaramuha kabisa agiye ku kazi bisaba gufungura umutima no kumuronka hama nkafungura umutima umbu urashafunze umutima bari bazi ibindi reka kundana n'ivyo nyine oya harumva nkagaga abantu baba basanzwe babona bakeneye kumenya amakuru yiwe ari byiza ko tumenya ati mbegaga ninde ni muntu ki ari mu biki ahagaze gute gagaraho nyene mba ndaho nyene nibereye aho nishimira Yesu muri ubwo buryo mushaka n'umuntu ari yagukunza kaburi yabihaga bakati nene muhi nimero w'abandi usanga ari kamuhi nimero kambaza tamuhi nimero nganyibarize yaro ushaka gutinya kuba bakati je kweri nawe nohera nganira nawe gusa nyene nikundira poeme z'urukundo nkunda no kuba ndiko ndivugira ibintu nk'ivyo sikuvuga yuko bangize nyene shaka kwibaza ko ndi mu rukundo nibereye muri poeme gusa ukunda kuzumva she kuziririmba wenyine taziririmba ntashaka no kumva nyene abandi bakundanye ukuntu bimeze abameranye neza nkabashimira Nyagasani utameranye neza naho nkabahanura kumerana neza nta bindi ntumba niriwe hano nandika mene ku mutwe ngira iki amasinema yandi mu mutwe nta bindi
sha n'umwanya w'umusheri nkata nonoro kuko nubu umeze ukuntu ubungana ntibumva ko ukeneye nyene kubana n'umuntu ukeneye kubana n'umugabo avuga ati nta santima z'umugabo uba ufise ku buryo umuba wenyene oya ariko ntibikenewe kuko ikintu cyose kigira umwanya wacu kandi nta higanwa ndimwo igihe nikigera nzomugira ntanamugira naho Paul yaravuze ati kumugira ni byiza ariko kutamugira navyo biba byiza kuruta uwo byankiye abikore uwo bikundiye amere nkanje gaga bibaza ko biva kuko umukobwa agakuta 30 35 40 tararongo iva kuki biravana ne kimwe birashaka kuvana nuko aba yabuze abamuresha kindi naco bikavana nuko aba ari kwishure haba hariho intego yihaye kindi naco bikavana nuko aba benga kindi naco bikavana nuko ahemukirwa kaburo bahuza navyo bibaho canke n'umubiri umubiri gute umubiri nyene utaba umusunikira muri ivyo bintu yego akaba yaraho yereye yibereye yiturije yaratangorana ifitiye shana kuba atagwaye mugana akaba vyifuza kuba yoba kumwe n'umuntu nyene bakubaka mugabo gasanga ayo mahigwe ntayagira yamara umuntu aguma hemukirwa yamara umuntu kimwe n'umuhungu birabaha akamara umuntu nyene asigara ari umuntu bahuza mu buzima ariko nta uburu wiyo kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo kira ikigore cyose gifise ikigabo cacu n'ikigabo gifise ikigore cacu nta uburu bahuza niba ari mubi azahora n'umubi nkawe nyene bahuze niba ari mwiza yitonda azahora n'uyitonda nyene bahuze babane ariko usanga nk'umuhungu amaje kuza 35 akajuga 38 40 bakashasiga bavuga ko atinya abakobwa oya ku muhungu we ntabigayigwa nubwo yaba ari umutama nyene ararongora tu gusa abantu bahora kuvuga ati jya musoro atinya abahungu iyo bijaho no aratinya abakobwa nyene biravana kenshi kandi umuhungu aba batinya hagera igihe akumva nyene ashatse kuzana umuntu nyene kuja mu rukundo agakundana n'umuntu kandi akacagira kanarongora ariko abahungu bataba bashaka ama stress canke aba yarahemukiwe nyene akashahitamo kwigumiruka kubera utabuze history yiwe asha yibaza ngo arabatinya usanga nyene hariho ibintu byinshi aba yirinda zahara babahungu batinya abakobwa aba nta muhungu atinya umukobwa baho cyangwa umukobwa atinya abahungu mukora gataruka biravana numva bavuga ngo ngariga ngo barakorokewe mugabo sivyo kuko hariho nawe usanga amaherezo arongoye akagira urugo si kenshi rero bikunda gushika gusa barabaho nka wewe simene barabutinya uragaragara ko batiye ko nawe nta mukobwa ndabona muri kumwe oya je ntabantu rewe n'uri umukobwa na tutari kumwe mu biganiro hano tuje inyuma ya kamera urabe ko tuca biruka oya je kumbaze na cameraman ko tutazanye n'umukobwa cameraman nivyo mwageza ni jehe ko nta mubonye yaciye asubira inyuma yase kwinjira mu kabari aha mu kabari nta bantu bahari ni mu gatonda niho hantu ku gatumba bar aha bahita ku gatumba niho hantu hatuje hambere habaho dukorera dushaka kwandika twandikira dushaka ibintu byose ama service yose bari sawa yego ndabigusa ko ku gatumba bar ahantu hameze neza hagutse hari amaje abana bashaka gukinira balansoire hari amabalansoire ayo yose n'amabalansoire cyangwa byose biratandukanye byose bigenda bitandukanye n'aho abantu bana baryoherereko ni kuri Hélène kuri 14 no kuri 13 kuri 14 13 byose ni sawa murande go ruguru ari hande go haruguru hande harabana na station gaga twari kuri Mapesa official ntitwari bwaheze neza na gaga tugaruke kuri Mapesa Media muri Mapesa Media turabona murafise utuntu twiyishi ndabona nk'iyi ni stilo murana kare stili VIP nibaza ko muyibona Mapesa Media official aka gastro nkahananga canke nizo muri Mapesa gusa mukoresha yaha turazikora umuntu arikeneye commande angahe hano imwe ahimwe ni 5000 nyine harimo na support n'icyuma usaba kubisanzwe tarari za 3000 za 2000 genda bitandukanye ibindi bintu muse muri Mapesa nibiye bishaka biriko brand za Mapesa Media imipira akora umupira
ibikombe byose biri. Yego. Ku mupira hari abantu usanga nko aba yumva umenga hayo kwambara ikintu cyane se ku mapesa media official umenga biragoye menga wapi mu gihe bambara izindi mpuzu ziriko ivyandiko batazi. Mubabwire rero wokenera umupira w'amapesa media official canke umupira uriko brand ya mapesa. Nk'umuntu yekenera umupira wanditse ko amapesa media official dushaka dutandukanya tukamuyoroga ariko tugaca dushirako na foto yiwe imbere canke inyuma iyo tandukaniro yandi mantu ze kuko hariko foto yiwe aba ari wiwe nyene nta wundi muntu yo wambara kuko ndawambaye je no banambaye simo wambaye umupira wanje wambaye gaga niyo mpamvu haca bitandukanira akoresha amapesa media twaca tumushirako n'ifoto. Okay, uretse kuba muri mapesa mukora amafilme hari ibindi bintu muri mapesa mwimirije gukora canke izindi vision mufise? Turazifise dufise byinshi byo gukora turacitegura neza ego ariko cyane cyane n'amafilme n'ibindi byose tuzokora. Turakora ama publicité byose. Filime Inzirakarengane filime ya mbere mapesa ikoze ishobora kuronka 36,000 views mu ndwi zitatu. Wavyakiriye gute nk'umuntu yaratanguye filime yiwe ya mbere ugashironka views zingana uko? Baje neza cyane kuri ico nukuri cambere kimwe nashimiye Imana ikindi shimira abantu cambere dushira Imana imbere abarundi rero icya kabiri nishimira abantu buri abantu ni beza abantu ni byose abafana mwubaho muri hose turabashimira uburyo kimudufasha. Filme yanje novuga ko yagize umugisha suko nakoze cyane suko nakoze neza suko nta ngufu nashizemwo suko no kwemera ngo ngurumva ngo kubera ngo nubatse ngo ndenze ntajyo mfise ahubwo nagize abantu ntajyo mfise yari gutuma ngera kuri ugo gwego ariko nagize abantu hirya no hino abantu bose baramfashije umuntu wese azi ko yagize uruhara mu kumfasha mu gupartage filme yanje canke se mu kwisangiza abandi nukuri ndamushimiye Imana imuheza igira nk'icyo no muha kireka Imana yonyene canke kumuha ikiyago ciza ivyo novuga nta kindi kintu mbona nk'ishimwe no muha kuko barakoze barafashije uzi ko filme ikirabwa ahantu hose Tanzania Congo hanze y'u Burundi ahantu hose mu Burundi hose ko ndavuga birarenze rero kubw'ivyo ndashimira abantu turafise n'abantu hano badufasha ibintu bya partage vraiment mu gusangiza filme z'abarundi abandi nukuri barahari kandi aho bari hose Imana ibahezagira n'abantu bameze nk'abunzuru ubumwe yani umuhaye link ashobora kuyigeza ahantu kure habaho kandi kure cyane kiri naco sayimba mubarire ndakunda kuvuga cyane nkikanga yuko nkekimega ntwari kwifika ndashaka kumva ariko nisanga navuze cyane nkikanga nko kumenga ntibari ko birumvikana kamenga no vuga cyane nyina ntose akana yavuga Ugariga mwe muravuga cyane ibyo mukina byose basaba kuvuga urumva kuya kuntu batubwira ngo action ngo vuga cyane uca wisanga no umuntu uzena kuri micro nyine bavuze cyane umenga nko barakumva rero turabashimira n'ukuri aho hantu honyene kwicumba jije ko yaduze cyane n'ukuri yaradutse gwego naje ntashaka gutahura mu gihe nari mfise ubwoba nkina yikora yaranteye ubwoba nabona sinabona ukuntu bizogenda ariko Imana yarakoze abantu ndabashimira gose. Akanoti karatangoye kuboneka canke bage nubwo katoboneka mugabo nkaba narapimye ikiganza canje uko kimeze nkashimira nabo twayikinanye nkashimira nabo bamfashije kuyandika ko sinobesha ngo ndavyifasha ivy'imviro bigenda bivana hagiye hatandukanye ndabashimira abantu bose mwabigize mu ruhara filme yanje gasohoka mubaho. Filime Inzirakarengane irasohotse irakunzwe iyindi kurikirigiye kuza ari imwe hari ukuntu mbona umenga series nizo ziko zirarabwa cyane hari series ugiye gukina nkuko twabona kuki biba filime ikuri
abanyarwanda karavuga ngo y'uruhererekane ariko ndavuga y'urukurikirane nawe ugiye kuzurakina amafuru movie canke ugiye kuzana series kugira abantu babandanye bakurikirana film dahera icambere cyo nabamenyesha abafana banje singomba kubatenguha ngomba gukora inzirakarengane parti ya kabiri inyuma y'inzirakarengane uko barayiraba bazoza bagenda bakurikirana iyindi filme izohora ica kuri Mapesa Media buri gihe kenshi kabaho ngomba kubanza gukora inzirakarengane ndabiheze igice cya kabiri ego ihere ive mu nzira nk'uko abafana bagiye babinsaba ntabwo ngomba kubatenguha hama cyo nkora seri nayo rero zohera ica kuri Mapesa Media aho nazo barijyana vuba cyane ko tubirimwo abakinyi barahari nta ngorane mfise kuri ico kandi ntabyo no kwemera bidahari ivyo nemera byose birahari gusa ico ikosa ntazongera gukora nikosa ryo kuzohora mvuga ngo filme iraje mbwe bakiriko barayitegura nkatanga umunsi wo kujirabira ko cyo sanga urabizi namwe ivyuma ntibisezerana mwe misi n'amatara yaracika cyane ugasanga kura tugore ngene dushobora gukora montage ya film ariko ubu ni bon Obveti barakoretse urukundo baragufasha mu gihe hari abantu bavuga ati mara abakinyi ba filime nta rukundo tugira wewe ibintu bitandukanya gute numva ko menga uba no bivuga gute bavuga gute uba uhinyuje ibyo bavuze oya nje nta mutima mubi bigeze banyereka niyo mpamvu ubona hayi niba atashoboye kuyipostinga cyangwa ayipartage ariko ubona hayi link bose baragira n'ama screenshot bakanyereka nkatwenga sha niba hari filime yampaye umuyondi filime inzirakarengane rimwe nayikoranye umugisha wibaza ko bigenda gute kuba urungikira wongurukira link umukinyi mugenza wawe akaba adashaka gupostinga ikintu wakoze mu gihe muri mu kazi kawe n'ishari riba ririmwo navuga ko n'ishari riza rikaba ririmwo kuko nta kuntu kunshirira kuri stat cyangwa kampera abantu fise kuyibaha gusa ntibaza katangorana n'utaba afise amamega ya YouTube gusa arayiraba bakayihaba yafise hereje nta shari njira umpaye link nkuhera abantu banje arara abantu bakambwira ati wewe umuduha ivyo link umwanya kumwe tenda yibaha nyene nico mfise ntanga shorera nawe yaba ufise magaze uri kura minyinginga nze kugushorera nanje muno mwanya rero mfise link nenda guhaye shorera irabe gusa afata uko ukandeko hamfase telefone yawe irekirengane uri ku kazi kawe shira telefone ku meza hamureke sinema yirengane ubu shoreye hari kibazo se nyina reka kuyishiraho zoba ari shari zoba ari nzigo nagize ubundi ntacyo bisaba kuyishira kuri sate umuntu arenganya kirabi yego kandi ko usanga muri bajya abantu baba bashaka ko bajya nshaka kungikira link yawe bayipostinga ugasanga nabo baguma bakurungikira link uyimpaye utashize kwiyanje ntayo nzoshirako cyo ni cyambere kimwe sivyo mugihe nkuhaye link yawe yanje nkaja kuri stat yawe nkabura ntayiriko kizire nawe kumpa ibyawe none udashoboye kumfasha agenda gufasha gute ndanakwandika nkakubwira ati never bihagarare ibyo kuzurampa amarinki nawe nkuhaye yanje utashobora kwitanga ushobora kumva n'umuntu akubwiye ngo je nta bintu ngo je ntumbaze ngiye filime nta ndaraba nini yiwe mugaka kubwira ngo ntumbaze nta naravye hamaze none gwani n'abarabe kare je ngo je gufata umwanya ngo ndiko ndaraba sinema naranayikinyemo ibaze yarayikinyemo mugaka kubwira ko atonayiraba usanga rero abantu bagifise kakantu ngo je ngo simara filime ndundi ngo filime ngo z'abarundi ngo wapi akajambo kuri abo bantu kuko bashaka kuba bagihari kuko naho bagiye jewe n'umuntu nabonye asohoye filime nshaje ashaka kuba atampaye yayibagiye kumpa na cover ndayitwara kuri station y'umuntu nkayipost kandi atayimpaye nk'ubu nka Kesi yasohoye inzira yanje hariho Ornella asohoye icigwa hariho za Kanyana hariho zande nyinshi urumva rero mwico gihe ntegerezwa kugira kumufasha kuko nanjye azomfasha atamfashije ugomba kanareka mugabo je nabikoze ntaco biba bimbwiye gagana nabashimire cyane n'abakobwa mwino minsi n'abareko barivyukiranya mu gukora ndabona wewe ndabona wakumera ndabona Dodo ndabona Kersi
Nega mvuga ati burya rero abagabo badakoze bazisanga bapoteye basange abakobwa aribo basigaranye indasi. Byagenze gute kugira iyi revolution muri ko murazana mu bigeme? Byaje gute ko ubwa mbere twabona umengana abagabo gusa bari muri iyi game? Icya mbere tubyisangamwo, ikindi kandi tugomba kwihangira imirimo tugakora. Ibyo twabonye dushoboye nabyo birimwo, kandi twabonye arakazi nakazi iyo ukaze neza karaguhemba. Simeze nk'aba bandi ngo ntacyo nkuramwo ngo singize ije nakora nk'akazi, ndakigusubiriyemwo ndakora nk'akazi, ejo naje bundi gashaka kunguka kajya ku yindi level nkabiheba. Sindabiri gashobora kunguka kakaduga nkabiheba, ugaheba gukina bya nkakora ibindi mu gihe byamviriyemwo umumaro, nkakora ibindi nkabisigira abandi. Shaka kuca nangaje abandi bantu babikora, singomba kwikunda kuko buryo bwuko ari je nyene nguma ngaragara kuri kamera gusa, sindanabikunda je muri filme yanje. Bashaka umuntu wese yakinye muri filme yiwanje agira umwanya wiwe, nimba ari umukozi yayikinyemo agira umwanya wiwe agaragare nubwo muri bwa bukozi bwiwe, nimba ari umurimyi, nimba ari umwana, umwubwo bwana bwiwe agaragara ukuntu yifashe mu kuba umwana. Ntabwo mbashaka kugaragara kuri kamera gusa ngo abari je umwanya wose. Shobora no kwandika filme sindanayikinemo, bizonashoboka ntayikinisha abantu bona babishoboye ibyo bintu je nkaje inyuma ya kamera, ibyo nkeneye gusa. Gaga n'abakobwa tubona bamenyekana mu nyuma tukabona barapoteye. Ubwo nimushaka kuvyuka yego muravyuse muje n'amasheno mashasha muriko murakora, ariko badaye tukabona mwese mwapoteye mwana y'amasheno mwana yataye. Nico gihe ashobora kuba atabushoboza gifise bwo gukora ko bisaba amafaranga, kandi abonye bikoreshwa uburyo bwinshi. Kiri nacyo ni nko mu gihe aba yarongowe kagira umugabo, kugira umugabo kamubwira ati rero ibyo bintu sinkeneye kubisubiramo, biba bitahuritse nacyo byumva. Kandi naje gusanga abagabo benshi mwe muronka baba babamenye mwaya mafilme, yoshe kwangira filme bitariyo yagukura. Aragukurayo ugasanga arafuha, yamara kugufuira ubwira ati bigereje singe ko bagukorako. Sinkeneye ko zagukoraho, shoka gushiraho amasharita akakubwira ati sinkeneye kuzakina ibintu byo mu gitanda, zurakina ibintu umuntu mwiza, zurakina ibintu urukunukunukunuku, urumva ugasanga nawe umenga birakuzibira. Shoka maze kuba ufise n'inshingano z'urugo, urabyara ukagira umuryango, maze kugira umuryango urumva ari ibintu byinshi usanga bikuvuruga bikuheba, kwitaho urugo, umugabo, bana, usanga nyene bari ngombwa ko hagarika. Gagubushira kubwiye ati ibintu byo gukina mu gitanda kabisa ntuzusubira, wowe ufati decision yahe ngaho? Ndabihagarika. Uhagarika gukina mu gitanda? Ntagarika gukina mu gitanda. Nimva none yuko mugizo gukina ya character yo umuntu ari mu gitanda zo ikintu kutariko. Ntabwo nta niyo nzokina nzo nayihe. Kuko filime zo bikunaniye. Kuko nyene ntegerezwa kumwubaha nkanamwubahira. Ariko kari na filime zo bikunaniye. Umva nakubwiye filime ndayifata nk'akazi. Ashobora nko kumbwira nino saha mbwira ko ashaka kumpa buri kimwe, yifuza nkava muri cinema. None mu gihe ari umugabo wanje cyanamuganza ngo ntibikunda gute, noba ndamuganje nje nabambaye umugabo cyane niwe aba ari umugabo. Ikindi hari gihe usanga nk'ubu ugasanga umuntu ariko uri kukina uri madame w'umuntu mubana muzi, ariko ugasanga filime yose iraheze gusezerana canke babonanye n'umugabo, ugasanga icyo bakora bakubitana bizo zo ngaha kwitama. Ariko ukiyumvira mu buzima busanzwe ukiyumvira ko umugabo n'umugore badasomana bizo zo kwitama gusa, kijya kintu bona bari ico canke muri ko muraduhenda? Ntabwo tubahenda burya kubahiriza umuntu bibaho, gikuru ni message bagombye gutanga. Ntabwo gusomana bizogaragaza yuko yari umugabo wanje canke nari umugore wiwe, ahubwo gikuru rya message nashatse gutanga ko yasohotse gusa. Ega ariko biratuma je mbona yuko abo bantu nimba ari umugore n'umugabo nkabona ko bari kubakina nk'umugore n'umugabo bikwiye. Bashobora hari n'abagore n'abagabo badasomana mu buzima busanzwe mu rugo. Birabaho ntibasomane. Dufatiye ni urugo basi rurimo keya, ni role y'urugo ugomba kubamo keya. Kweri ntibagomba gusomana neza bizu central. Gusomana barasomana. Hari ikintu kimwe tutamenya. Abahinde uzumve story y'abahinde. Igihe film igomba guhera barasobanura abakinyi bayikinyi.
akenshi uzosanga abantu bakinye ibintu bya romantique ari abagore n'abagabo umugabo yakinanye n'umugore wiwe akenshi kuko n'abahinde uzobira basamana mu ruhanga ntibazi gusamana ku itama bo basamana mu ruhanga mu gihe bahanye bizi yo kuye ku muntu aba ari umugore wiwe muri sinema no mu buzima busanzwe uzosanga ari umugore wiwe romantique birenze cyane muri filime y'abahinde uzosanga ari umugore wiwe kandi akenshi uzurabe ashaka kuja kumusoma yaja kumusoma bakaca bahakata bakaca bakwepesha mugatse tubona ko yagiye kumusoma ariko kubera nyene bakaca bacishamwe kandi kantu nyene akaca aja pembere bataradomanako natwe ntitwoja ngo tutwo turayikina ivy'abazungu nabo ubwabo batabikina neza nkuko tubibona kandi kwaro kurengera umuntu niba ntashaka kunsoma sishaka kunsoma nyene kandi niba story wanditse harimo ko dusomana dufite kundi kuntu tubigenza bikagaragara neza ikindi kandi kuraba izi filime zindi za telenovela canke novuga zo ku mugabane wa Amerika hari igihe usanga biba ngombwa ugasanga ni filime bisaba dufate tiriranga she kujyana indimi mu Kirundi mugihe hogera iyo hore wewe vyakira gute nukuvuga nyene filime ngo tije kabisa nigezwa kubona uri kujyana ururimi n'umuhungu iyo hore wocu yifata mu gute uvuga ati iyo filime je ndahevye je uvuga ati nakazi ndagakora iyo none ushobora Ihano ushobora mu gihe atari umushiri wanje ngaka umushiri wanje no ikora oya ni umushiri wanje mwe kimwe baca bamuzana bakamumpa tukayikina atazi gukina cyati cyitwa dushaka kabana yakwije nuko rero hano ikina gusa ni mu Burundi byatanguye ibyo kumaya amafaranga arenze nyene nkayo shaka nyene yobara amafaranga shaka no ikina kuko ntawa nka amafaranga yo yesu we abaraza kumva kumengo kunda amafaranga ndagucire gute se nayakunda nane se yakwe ntiwajana kurandira amafaranga sawa uraje shaka amafaranga kandi kwa nka amafaranga nji wanje nikosa mboke wamushiri wawe watinyera guhevye kubera amafaranga numva ko wamushiri wavuga ati canke wamuvuga ati barabona ko mega exaggerate ibintu ngize yumva ko bishaka kugira ingaruka mbi nayo bara amafaranga duhiriwe duhishije mu Burundi bye ntabihari ni mugihe bishaka kuza ni mu n'abanditsi basinema nibize kuzo gukina baryamana ubwa mbere wamenga barabitinya tinyumva ariko musembo n'umengane bisanzwe turakora ko twatuzi ko turi muri sinema ngaha biriya navyo mani reka wawe exaggerate kuba wose baratsirirange n'umuntu ntawuzi ariko tunakina tutanazinanye tugahurira muri filime kasho usanga two turasomana bya bintu kije kantu nabonye kuri stati babantu bandika utuntu kuri Facebook naze ngamate yashiri wawe ngo ntagutera iseseme agavamo babona arashiriwa mugapana yundi siruma ntajya barishiri wawe muri filime bya sinema ni bya sinema gikuru nuko dushikiriza message iba yagombye gutangwa ego gaga dusa nabegereza kurangiza ikiganiro filime ndundi uyu munsi ahanigeze atandukanye naho yahora niya etape ubona canke niya level ubona filime ndundi 2023 izo biriko canke buhara bwawe muri giterambere rya muntu icyo murabona nuko izo birenze cyane filime izo bigezweho kuruta uko birubu kuko abantu batanga kubitaho siko n'abafana batangaye gukina sinzi mpora mbabwira umufana mwiza avamo umukinyi mwiza kandi umufana yihweje filime ashaka kubwira igice cya mbere ukagikina icya kabiri akayigusobanurira ukuntu kizogenda kandi rero ya filime yose baba yanditse amara kwigusobanurira kuko bibaza ndayihindure kandi rero amaze kuyandika mbona biri uko nyene bigende gute rero uriya batangaye kubyumva ko barabitahura nabo batangaye gukora amafilme filime bigeze ko ntambwe ishimishije kare ntibabiraba kare warashaka nko kumva nk'umuntu akubwira ngo je sinaje muri studio ngiye guhiga filime y'abarundi ngabo nibo bambere baguma tubaza nta bishashe ama studio baguma tubaza nta bishashe ko murakora tukababwira ati birahari ibintu nk'ivyo barazira bavrema bigeze kure bishimishije nta ngorane dufise kuri ico ndibaza abantu bose bakina nukuri nta ngorane bafise kandi nashobose n'agafaranga barakabona duke babura yo gutunga ngayo kujya barayabona Grace hari ikintu twabonye cyitwa Manake sinzi kwa kibona Manake
menshi narakibonye nabonye perezida wacu ari Ildefonse na ba Mede Sabas ajeje formation na ba Mutima directeur abandi nkabo nibuka wacakiriye gute canke wabonye hari urukiza rugiye kuboneka kuri ico tuzobarabira mu byo bama nta bikorwa baratwereka rero tuzobabona ngo umukomedienne yotwara filme ariko ndavuga ati ibi bintu rero byose ntituzi iyo uko bimeze ushoboza wewe uzi umushira urubanza gute ko atabishoboye wose usanga bamutoye bamwizeye ko abishoboye na je muri byo byose je ibikorwa kuja imbere umuntu azana imigambi akazana n'ibikorwa hama tukaraba tukavuga ati umuntu arabishoboye canke ntabyo ashoboye nubwo atabishoboye ntabuze ikintu amaze muri iyo association rero niyo mpamvu je bashiraho byose iwanje bari sawa nuko baba batoye babizeye kandi ugerageje kuraba haba muri komedi abo batoye ni intwari basanzwe bakora cyane ntavyo bimbwiye basanzwe kuko basanzwe ari umukozi arakora kandi akora cyane abajya abantu bashizeho n'abakozi vraiment barakora Sivyo bindi byo kuvuga ngo ntabwo ntiyobo dutwara ngo niba bashaka bashiraho abandi murihe barihe abantu babishizeho bashizeho abantu vraiment b'intwari je mbona babibereye ko biri kose yego gaga hari ikintu wumva washaka kuvuga ntakubajije ntacyo sivyo gushima habindi arashaka kumbaza nawe wewe wenda kubaza iyo wahora nkakubaza impamvu wananutse kari wahora boga ariko ubunya wonje warwaye nicyo gituma abafana mumenye ko simagwaye kandi vraiment bigaragara aragwaye kandi cyane ndiko ndabibona hari impamvu ndabivuze malaria ari mu mere nabi azanye bya bintu isanga yashitse ku muntu nka rero nukuri turabashimiye ndashimiye abafana banje ndashimiye abantu bose muri rusange ndashimiye abandi n'abarundi kaje ndakabivuga ndashimiye aba diaspora bari hanze y'igihugu n'abantu bambiri badufasha muri support yabo baradufasha nabo nyine ama partage ziko ari abantu usanga filme zacu zigeze kure batwandikira nako batubwira badutera inkunga ko ibintu bimeze neza mu Burundi twa turabona ibintu byiza tubereka imisozi ya ibintu bitandukanye rero ndabashimira mugira mu bamwubahwe munatwibuka ko duhari munatubaza makuru hama abafana muraho mukomere kandi mwubahwe n'ukuri muri bwa mwe na gwa rukundo dukomeze gufashanya turi kumwe kandi natwe ibikorwa turakora tuzobatenguha ego ndabibutsa kuja kuri Mapesa Media official ushaka kugira subscribe na notification kugira ushaka kuraba filme inzira karengane part 2 iraje vuba vraiment ndabizeza turi ku kazi n'ubwo twandika n'ibindi byinshi byo gukina mukomere cyane Mapesa Media official subscribe komeze no kukibiba yo kukibiba na kukibiraje vuba ya gatatu ariko abanza kuza Black Heart yes nigomba kuza redisi zo biriko ntuzenya yindi ndabibutsa kuraba filime zitandukanye ariko abakobwa hamwe no misi ariko barakora ariko baraza neza barabe barindire inzira karengane n'izindi nyinshi afunera n'abagiraza n'icigwa ndo aberagira East African Love ego hariho inzira yanje aba Kersi hariho nyinshi ba Jackie Mose ko barakora ba Sugar Daddy bose zirahari nyinshi ni nyinshi vraiment bumva nta muntu avuga ngo abuze cyateramira yo Black Heart kwa Dodo Fashion kuri Gateka Films ni nyinshi gaga cyane bose dusabe ndagushimire cyane nanjye ndabashimiye mwakoze karibu kandi n'ikindi gihe umuntu wacu nzire ku mwanya wose tuzogukenera tuganire tuzokora ntangorane kireka mfatiriwe gusa
muri Mapesa vraiment nitwidoga kandi ko turakora turi ku kazi mugira aho muba muba komera